gute? Wait. Gukunda ikitagukunda ni nko kwandika abavuga mu isoko. Bro, uzoguha kwandika abavuga mu isoko. Kwanu gukunda utagukunda. Gukunda ikitagukunda ni nko kwandika abavuga mu isoko. Hari umudema ari hano. Je nta nuwundi zina. Imba yitwa gute? Hari akantu kariko karamuvuga wako ngo akunze Mr. Khan. My brother. Atuvire ku mukungu. Avire ku mukungu. Cyane mwese murafushe muramukeneye. Sishatse kumudugirako kuko ari ukuntu ubushaka gahiti ukavuga ati nadugiye ko kuri umukobwa cyangwa kuri umuhungu amahiti twarayarondeye. Utirode abakobwa bashaka hiti kuri kandi. Ego urumva. Sure. Ari ukuntu umuntu aba yarigize iboge urumva. Ukajuza kuvuga ngo urumva ngo ndamukunda umukunda umujane he. Reka akademi narakabonye nakitegeje ndakamedita. Uburyo yari karamuzanamo ngo ndakunda Mr. Khan ngo niwe buzira hereze bwa gute. Kuva yarakundana n'umwigeme nkujya. Sinshatse kumwononera izina ntabwo baberanye. Ntibaberanye? Uti gute ngo bataberanye? Jamuko kumengo je nabonye imyuko. Haje ntaraba umunori. Sinavyiheje. Uzomubwire muhure. Ubwo mwitegereze uko. Niwe uzocumenya ikimuriwe. Mr. Khan ntabwo akundana n'abakobwa bameze kurya, ntabwo akunda. Sina size ziwe. Kandi yagakunda kadola vert. Iyo agakunda Mimi Miley bajya bigeme n'abakobwa babiri mvuga ati abakweri ntiyo bateye swata nayo ujya ngira ngo ameze nk'ibido none kumbe nanga bako ameze nk'iki nk'ibido wacambwira ngo ujya twandikire muri commentaire ibyo nari ko bavuga bameze nk'ibido muhungu umiriza kandi nungo kwandika kuri Facebook ku mapaje yiwe akavuga ati juga mukobwa ndamukunda hari gihe umuntu abone yuko amuserereje cyane avuga ati reka sinda mu maramaze basi nyene ndamworohereze n'abakobwa babiri tuzoturamo umwe rengira ngo wa vrai hari uwa kabiri wowe nta nuko banaberanye nagiye kuri paje yiwe ndetse kubesha numwigeme eko mana nyagasani tutabeshenye hari abana Imana irema n'inziko ishiramo basaga hato kugira ngo abaraguze igitigiri cyabo bakwisi ntabwo baberanye. Hey, yes, ladies and gentlemen, reka twinjiye tubaramutsa cyane nkuko bisanzwe kuri mikro muri kubona Pasi the Engineer. Today rero twaje twakiriye umwe mu bigeme bari fresh sana, bari meze neza, bari good, aratekanye, umukobwa akuravye kabisa uvuga ati ibintu biri okay. Murabe muzane ayo madolari, muzane izo nkwano kugira ngo tumubahereze. Genda muravye mbona umengo nawe uramucakira. Sindakubeshye haje. Oya, nawe uranshakira. Ngo ari ku isoko. Oya, ntabwo ndi ku isoko. Ko ndagurisha. None uri he? Oya, ntabwo ndi ku isoko. Nagira ngo uramukene. Oya, sindiko ndirondeza. Nturi kurirondeza. Oya pe. Sindagera ko ndirondeza. Wewe nshaka basha amategeko ngo. Oya barati, oya. Biga bifite benebo abageze kanatsinda. Kubwo yarabivuze ngo ashaka ngo iki n'ibiki. Inderere yabivuze. Petete yari kwivugira ntiyari kutuvugira jisi. Yego yari kwivugira. Ngo arasavye leta iki n'ibiki yari kwivugira ntabwo. Yasavye leta ngo igire gute? Kaburetse sha. Yari kwivugira ntabwo. Nta mafaranga yamaye yo kumuvuga mani. Yari kwivugira. Nagira ngo mwese murabakeneye. None oya pe yari ibyo ntabyo tuba turimo. Sico gihe turimo. By the way, reka tukwakire uturamutsa hama umwidondoro wawe kugira ngo dukomeze n'ikiganiro. Ni Shisha la Reine, umwamikazi w'abarundi kazi, ndadunde kandi aho ndi fresh san, ndi good san. Anyway, ndumwigeme bahoze bambona ku matele agenda atandukanye, ku ma concert agenda atandukanye, ndetse novuga ko ndi n'umuririmbyikazi. Ego. Umuririmbyikazi akaba tubwiye ngo n'umwamikazi w'abarundi kazi. Afise iceo, afise ipete rikomeye. Rero uyu munsi urumva ni hatari ngira mvugisha umwamikazi. Yes, umuririmbyi yagiye aboneka ku ma stage agiye atandukanye, peut-être urumva ko atari bwana sagafuko gucumbira rimwe. Reka rero nkuko bisanzwe umuririmbyi tumwakirana akapera y'ubumesha adutemo kugira ngo tube turaryohera amatwi. Amani ni kama ndoto kwangu na nyota yangu hamutaipata tena,
namona naye anajua kama nipo tu. Okay. Urumva wuzuzana y'amadolari yuko byoroshe irungu zobugiye bagiye. Nivyo cyangwa uzocuma umugumotso mu rugo. Kuba noronka amadolari n'icyo bisigura ngo urumva ngo irungu no bandagiye bagiye canke ngo no bangumutse. Byogira igihe kandi bikavana n'igihe badi. Yeah. Bigira igihe bikagira n'igihe uba urimo. Yego. Nje nihuse canke nje nitonze naho nyene Shasha La Reine ashobora kuba ari umwe mu bakozi bakorera amahoteli byo bari byo. Naho nakubona buze mana nyagasani. Ya datanga service. Atanga service zo ku mahoteli rero si. Yego. Ku mahoteli ko sama hoteli yose nawe. Ni hoteli. Hoteli mukorera. Yego. Naye mvuze muri rusanga amahoteli. Oya nawe ntucimenga ngenda ndatanga hamwe nimwe. Utanga service kuri hoteli kanaka. Nuko uri muri industry ya music ukabona ririmba ukaba unamenyekana ku ma stage agiye atandukanye mu ma concert kanaka ngira ngo nayo gumutanga wa service ukava kuyatanga kwa ayo ma stage hama mukaza kuyatanga kuri hotel burya ko ari nge muri ububati burya industry ya music ko twumva y'utuntu twinshi hariya nta kuntu gukorwa hariya muri hotel sha muhungu muri industry twebwe ariko duhura n'ama challenge agenda atandukanye sibyo rero ntiwoce nawe uza wakira ibije oya pe ufite icyo wanga kandi ugafita n'ico wemera rero duhura na byinshi bigenda bitandukanye haba mu mahoteli nkuko akivuze muri bwinshi haba mu mahoteli haba muri industry ya musical tugenda duhura na byinshi tuvuze muri industry music shaka kugaruka kino kintu ko uburi umuntu usanzwe umenyekana canke ubonwa n'abantu benshi sometimes mugarukinga ukuntu mugakubita nyene impuzu mukambara ibiryobeye nivyo mudafise mukanabikota alone sindabinjiye mu buzima bivaye n'ukuntu muba mushobora kuba mwatira abantu kanaka bamaze kumva ko uri ahantu utanga service kuri hotel SK ajya kweli ntabaza bakurikiye ya service kuri hotel ya hari benshi badufata uko tutari kuko bavuga ati tuziyo tumusanze urumva ati ujya mwana nubwo nta ntiyera yarinze yemera kuza gukora mu hoteli plito ntiyera sibyo rero duhura na benshi bagenda batandukanye abenshi sino bavuga kuko no hava sanga ndabamenye agafu no muri filme baraza filme music hose bazaronde umva none ubu buzima babayeho ngira ngo biri mu bituma avuga nyine babarongore basi babayeho kugira kaburetse babarongore babajana he ko bama barongore umva ko nzi iryo jambo ukoresheje jewe iryo jambo ndarizi neza yuko naryumvaga mu bagabo baba bicaye ahantu bariko batera udukuru jewe ndiko ndakora no urivuga ngo ni gukora imibonano mpuzabitsina uri iryo jambo ngo kurongorwa ni kurongora si gusambana none senzi mana nyagasani nituvuge mu gusambana reka tuvuge kurongora gutwara umukobwa ukamukuru wawe ukamushira mu rugo none reka oya kurongora burya rero ni jambo rifite uburemere sibyo ni jambo rigoye cyane ngo kurongora arabana bavuga ngo jiyo ndiko ndarongora umugore wanje siko ngo numva mpimbawe none ucumbwira ngo iyo ndiko ariko je nonjane muri yo way je navuze kurongora kugenda ugatora umukobwa wawe ukamuzana mu nzu wawe ukabona mu mago wamushira mu rugo wambwira ati je ushaka gukwa umva nta babana badakoye ego barekezwa n'imibu bariho no ku murango bana ibyo birashika sinovuga ngo kuko bivana n'umuhungu peut-être muba mukundanye ingene yifise n'ingene mwavyumvikana ego ariko buriya anye nawe tutabeshenye muhungu Jesse numva yuko nko kubwanje siko udataye umurongo kurongo oya umbwira ati ndaje kugukwa cyane ndaje gutanga agashimye iwanyu hama nkushire mu rugo ego wumva uzokomera uzanya agashimye gusa none untwara nk'impene gute ni nk'impene ega n'impene kino gihe barayigura nego none wowe uza guto ngaho nisange impene irikindira muri murabe ko tutagenda bakadugirira mu rukiko muca muharura none turaharura n'impene ya kino gihe barayigura jewe rende kiremwa ndi umuntu gute wontwara nk'impene mbeho ho umuhungu baje kugutwara wewe ko watakina mu muha we mwamwisonze oya agateka kamyeho kubana b'abahungu siko mwe ntako mwari mufi oya basi agateka kubana b'abahungu
kutwo botushira mu rugo bakaza gutanga amafaranga agashimwe ivyo nivyo byagizwe ku bana bo bahungu siko rero ngo urumva ya biranamaramari nta n'umuntu yanavyemera kwisabira wapi kwisabira yako kubwawe nagira kubwanyu mwe jewe nk'uwoza yoza yabishize mu mutwe atubure tuvugana singiye gucutsa impene kuko n'impene iyo ugiye kwicutsa ari ibiguzi bagusaba umva rero ntiwoza umpenda oya ngo twumvikane oya pe ntugeza nsinge reka tugaruke kuri filme nk'uko usanzwe ukora ku mahoteli bishobora kuba uzi amabanga menshi agiye atandukanye uyu munsi rero tuguma twumva ngo hari uyu n'uyu hari uyu n'uyu hari uyu n'uyu hari uyu n'uyu ariko tukahindaza mariage tukazibura mwege rero muba murajya mu tubati Patiri yavuze ngo ibanga ry'ukwemera n'agatangara siko none wemeye n'ingora umviriza abagabo rero bakina filme navyumvaga nk'inkuru kubigeme sinari yuko no mu bagabo rero sasa bishika siko abagabo bakino gihe bakina filme bariko aratuburindira je nk'ahantu nkorera harusho nko kwaduka nk'umugabo bakina nje ndamubona nkamuha n'icubahiro muri filme nkavuga ati urya muntu twokwicarana byonyine birahagije urumva imaginere sasa aransanza aho nkorera atanguye kumbwira ibintu bitumvikana ari n'uwambwiye ngo shasha ukuntu nkubona uri mwiza yandi mwiza rega ndiyizi umbwira icyo ushaka cyose ati kuko ukuntu jewe nubaha igitsina gore voilà ndakivuze neza ukuntu ndacyubaha ntacyo zakimbuza kutakigura n'imodoka no yiheba uti rero ubu rero murarenze ku buryo n'amamodoka bayahera bakabahera ati umbwira ngahe ndaguhe hama tubyumvikane namubwiye ati bro si ibyo mba ndimo nazanywe n'ubuzima ntabwo nazanywe no kwidandaza sibyo ati ibyo mu byanzanye ibyo ntabwo abari oya pe ariko bivaye n'akazi ubukora kuri akazi oya nukuri none ako kazi wowe ukora kakakononera izina naka gatoya gofumbwa hera bivaye namwe hamwe tuzi muza pana turi kumwe na jewe vuga ati ariko uremeza yuko abakora nk'ibyo ukora kwabikoreramwo nibyo byonye bindi bana kuvyemeza ntarababona byongora sertu ku muntu nibone ego urabona we none wowe kwimvira gute yuko umuntu yoza yisunga ko aje kurondera hoteli ahamagahita abizaniramwo ivyo bintu ataharigera abibona umva ngumbwira ikintu kimwe ufite kumenya ikintu cya mbere coco hari igihe umuntu aba atari muri izo gahunda sertu ku bana b'abahungu urumva hari igihe atabaje muri izo gahunda aba yaje nko kwinywera n'ikintu ngaho onye yaje gufata nk'ikintu ngaho onye akaca kubona rese sasa ukuntu muri kura mutwengera wamwiyeguriye urumva akaca avuga ati akakanangira ndakatake yego ngo kwino Rwanda ntiba byoroshe reka tukurekere hano tugaruke muri film muri film no munsi rero birashushe abasore baho ngo bafise abasheri babiri batatu batatu naho nyene nabo basheri bazi babitako mwakavumbuka ati ndekera umuhungu iyo ndati ndekera umuhungu ibyo bintu uvyumva gute ukundi kitagukunda ni nko kwandika bavuga mu isoko bro uzoguha kwandika bavuga mu isoko kwanu gukunda utagukunda ukundi kitagukunda ni nko kwandika bavuga mu isoko kwandika bavuga mu isoko hanje umukozi muhira baramubwira nti ushoboye iki avuga ati je ubuzi bwose ndabushoboye ariyo yakazi kagoye wo kwandika bavuga mu isoko ugashobora je ko bwanye nako nashobora muri firme ndiko ndabitegereza neza kuko je kwishuri twaracisha wewe wari gisuma mu ishuri bandi hari mwana we yorengana uwa gatatu umwigisha akubwiye tutazi imperekeranya ntuwunguruzwa uwa gatatu ntaho ubona je ko ntavyibano bivana n'umwarimu yakwigisha urumva rero ukacuvuga bikaca bigusaba yuko ukubita akajisho iburyo bwawe urumva rero sasa muri firme hari ibintu ndiko ndabona hari umudema ari hano je nta nuwo nzizina imba yitwa gute hari akantu kariko karamuvuga wako ngo akunze Mr. Khan my brother atuvire ku mukungu avire ku mukungu cyane mwese murafushe muramukeneye
sishatse kumudugirako kuko ari ukuntu uba ushaka agahiti ukaca uvuga ati nadugiye ko kuri umukobwa cyangwa kuri umuhungu amahiti twarayarondeye utiriwe abakobwa bashaka hiti kuri kandi yego urumva ari ukuntu umuntu aba yarigize iboge urumva utaza amachallenge kumera nk'amaboga ari murayapfiye utabuze amachallenge nka Chris urabona ingene ameze uci ujare kumupfira utazi ubuzima bwiwe ukuntu bupanze urumva ukacuza kuvuga ngo urumva ngo ndamukunda umukunda umujane he reka akademi narakabonye nakitegeje ndakamedita uburyo yari karamuzanamo ngo ndakunda Mr Kan ngo niwe buzira hereze bwa gute kuva gera kundana n'umwigeme nkujya sinshatse kumwononera izina ntabwo baberanye ntibaberanye uti gute ngo bataberanye jamuko kumengo je nabonye imyuko haje ntaraba umunori sinavyuheje uzomubwire muhure ubwo mwitegereze uko niwe uzoca umenya ikimuriwe Mr Kan ntabwo akundana n'abakobwa bameze kurya ntabwo akunda sina size ziwe nk'ubu twogaruka kundi ruhande tugasanga Kane nawe aramwemera Kane yagakunda Kadola Vert iyagakunda Mimi Miley bajya bigeme n'abakobwa babiri mvuga ati abakweri ntiyo bateye swata nayo ujya ngira ngo ameze nk'ibido none kumbe nanga abako ameze nk'iki nk'ibido wacambwira ngo ujya twandikire muri commentaire ibyo nari ko bavuga wameze nk'ibido muhungu umiriza kandi nungo kwandika kuri Facebook ku mapaje yiwe akavuga ati juga mukobwa ndamukunda hari igihe umuntu abone yuko amuserereje cyane avuga ati reka sinda mu maramaze basi ngene ndamworohereze kuko abavuga ati turakundanye je nawe turi kumwe canke duhuriye ku gatere warusenzwe umfana iki rero kugira ngo sindaguserereze nemera ukuje nkagenda ukuje kugira ngo ntuzogenda urancafuriza izina siko rero nimba byera mubaye ko kuri Kana kaca avuga ati okay kubera musabye agafoto bakifotozanya ntibicasikwa ngo arakunda yo mukunda nkamutwara he ekabure kandi ikundira abana ariko ntiturumva ico Kana abivuga ntabwo ego ntiturabyumva ariko kuko ntabyazi eske yovuga ibitatazi ariko je numva twogenda buhoro kuko nibe bari foto zanije n'abakobwa babiri tuzoturamwe umwe rengira ngo wa vrai hari uwa kabiri wowe nta nuko banaberanye nagiye kuri page yiwe ndetse kubesha numwigeme eko mana Nyagasani tutabeshenye hari abana Imana iremana inziko ishiramo basaga hato kugira ngo abaraguze igitigiri cyabo bakwisi ntabwo baberanye ndagusubiriyemwo iyo Kani yajya gutongoza nka Kado cyangwa akagenda gutongoza Mimi ntabwo nari kuza kurekrama nga ku makamera n'umwanya wanje ariko ujya mukobwa wapi kwe ntabwo naveko aveko uramugwanije nimba nyene yarubatse izina kugira ngo tuzoze turata impwemu zacu tumukopesha impwemu zacu uti rero bagomba kumudugira ahubwo rero ndakubwira akantu kamwe wosanga yarica ahantu aravuga ati kugira ngo jewe nzamuke siko ati ngira ndabe nk'umukinyi wa filme nigarurira uko je bigavye je sindavyemera neza oya no kuri kw'Imana kandi uzi gituma ntaravyemera neza kubwiwe yarakoze ikiganiro naragikurikiranye harageze aho umujournaliste yari karamubaza yarananiwe kubyaho yigumura kuko yarabuze ivyo avuga wo kwemera umuntu uzi neza ko muri anku go yarabuze ivyo avuga ngira ngo ni urukundo rwabaye guhisha ariko ari definisha urukundo rwabaye guhisha ariko definisha hari igihe umuntu mubaza ikintu bivanye n'ingene abakibona akavuga ati oya pe noba nibwe yarananiwe kuko abavuga ati ntaho mfise no bihera ntabwo baberanye bakire urabikubise hariya urayikuye atengejero riku kome nawe wo mugutamwo abana oya no kuri kw'Imana nawe wewe ntumuberanye nawe ntituberanye basi no ngo ntituberanye eka ariko unyemerere ibintu kuri mugisha ukuri ari ibintu buke basi fata nkaho kamera itari ngaha utubwize ukuri umva hari ibintu bamugutaye mwatinguyo cyane nkuba baraja gutumbereye ati rahene shitombe amoye avec toi non umva avec toi nkico kundumviriza muhungu ibintu kuko taravuga umukobwa niwe yaciye yishofa aravuga jewe ku bwanje hari nk'ibintu twovuga kuri kamera nivyo tutovuga mane waza gutwemerera inyuma ya kamera oya nubwo umuntu woba waramukunze ukamupfira dufite benshi mane twafiri muga tutobazana ngaho kuri kamera
aho uza warapfuye waragiye bivuga ati biga ni nka bezo ariko arankora kugira igikorwa canje gikomeze bakiraba bavuga ati ukana reka aravuga ninde reka tumurabe yego ni beze yego pe mukobwa niwe asanga ari ivyo je ntuzu ndondera ari ivyo nyabaki ataravyivugira usanga narindiriye yabivuge arindiriye inde kana arindiriye kubivuga uwo muzi nk'ikindi kintu kidasanzwe toje ya mukobwa ubwo nasanze arakasa mutwe ya mukobwa ntabwo aba aya pe ibi nataravuga ko byiwe sinonabiha n'agaciro jewe no byemera none ubwira kandi sinamwandikiye uramubajije naramubajije muhungu none akoreka nuko telefone yanzibanye none akoreka message yarambwiye ati uko mubyumva no uko mubibona nanjye niko ndabibona je mbere sinanatahura n'ibyo muri bo bare mu myijogonyoro reka twikwepere twigarukire muri filime sivyo muri filime no munsi haragomutse ibintu ukuma ngo naka ngo ubona ariko arakora bijya bintu arafise uwo twokwita umushuga daddy ti uriya rero ni banyuma y'ibijya bintu byose uko byabingana kose ni babiri inyuma wewe ko bwawe sivyo uremeza neza yuko hariya muntu ashobora kwegura imitayi we yose aho nyene afise n'uwundi muryango akegurira ku muntu ati umva rero iterambere ryawe riduge kubuntu ko nyene umuntu akurondera kubwo abazi icyo gushakako sure jewe nka Kado dumwigeme reka mvuga umwigeme jewe nka Kado kubw'izina yubatse n'ukuntu tumuzi Kado je namumenye kuri Ntore Ntinde niyo natangwe kumumenyera Ntore Ntinde niyo natangwe kumenyera canke Alvera kuko barakinanye Alvera natangwe kumumenyera kuri Umwanya siko kubwo amazina bagiye barubaka bajya kubarondera ni ibintu si itegeko si n'igisabo kuri jewe si itegeko si gisabo rega ndaguha amahera nanje ukampa inguvu ndaguha amahera ukampa inguvu aho kanonereraho gute rero urumva igituma ndaguha amahera ukampa inguvu mba nkubona ko nza kubyaza umusaruro sinofata ngo nkuhe kamera atakintu kizima nanje ugira umpe mfite kugukoresha kugira ngo nanje ngarukane ijya nyungu yanje uti rero babiganye ibyo mitaye yose bagakubita ku muntu kanaka baba bashaka yuko hazaho ikindi kintu kiri behind ya bya bindi bari batanga ariko nawe utigira inzimizi eske wowe wava ndondera atatu uri kurandondera birashika inyungu ntizingana ariko inyungu ntizingana none ndakubaze wewe wokwaduka n'ubundi nyene ukaja kurondera umuntu ukavyumva ukafata amadepense ukayakoresha atakintu na kimwe uze ati nindamukoresha kino kintu kizanyungukira ya nyungu ndayigarutse bon biba bigoye ariko tuvuge ku rundi ruhande yuko mu gihe biriko birabukonye wemeza neza ko hari abantu bashaka gufata ibyo butunzi bwose bakabutanga ati jewe uko ndiko ndabona la reine shasha la reine uko ndiko ndamubona na ya maso yavuga zo mu kwegera ariko sinzi ntimumbaze byinshi we niwe wavyivugiye ati kubera ko ndamubona mu byasire yiwe ati jewe kuba ndamuhaye ibi ndavyemeza neza yuko ca ndonka bya bintu nshaka yakubera babona ico ninjiza babona ico winjiza ego abashaka inyungu utanze bivuye muri bya bindi watanga canka abashaka erega turavugana kurya ndaguhi inguvu zanje nanje ukampa umutahe wawe ntibica bisigura ngo n'inyungu uca wisangiza nza kukwemera kuko nanje mba nabonye ico ndahakura ego utireba atanga bacha basangirira inyungu none nabandi ko nkora Imana n'Imana iradusaba umutima wejejwe utunganye none ko bavuga ngo batanga imitahe badashaka ibyo baza gusarura mwiyo mitahe kashare ariko ngo bashaka umuntu ninde yaguhenze ntaho ryakabonetse twagenze kenshi siko twagendereye muri benshi twagiye turasaba ubufasha ariko bakatubwira nti ntabwo usibye nibi atamgihe na kimwe urigera umbona kuri kamera utazi yuko mfite impano yo gukina filme utazi ko mfite impano yo kuririmba atari nivyuzi noza kukubwira ngo urumva ngo ndazi kuririmba atakintu na kimwe atakimenyetso na kimwe urabona oya bisaba ko ikimenyetso bisaba ko ndaguha ikimenyetso kugira ngo ubone ati uyu mukobwa dukoranye ndabona ibintu bizagenda neza none wumva rero noce nza kukurondera atakintu kizima ndakuronderera nabona inyungu ikuvako baraduhenda sha reka buretse sindimwa
aho ni wewe baraduhendanye sawa. Reka tugaruke tuve muri filime gato dukwepere muri music usanzwe urimo. Urandika, uraririmba canke uradansa mu ma music, shaka utubwire gatoya. Si uririmba, hari ibikorwa byawe bimaze kugaragara hanze, mbe kumenga ka vibe si kenshi canke n'ibikorwa by'akazi biriko biragufata? Ya kwandika si vya misi yose kuko hari igihe twese twandika imitoma ikaduherana. Mwandika imitoma? Abariyo imitoma nayo kuririmbira umuntu uti wakoze iki ku mutima cawe yumvira n'imitoma. Mbe vya bindi bavuga ko abakobwa baresha nivyo murayizi murafise none gashaho wowe oce reka nkwa akarorero siko uzaririmbira umuntu ati ni nkihe ndirimbo kanaka uzaririmbira umuntu ati ndakubonye ndahwera mutoma wa mbere ucurindukira kandi ati nkubuze nopfa umva atari mutoma. Iyo ndavuga no mitoma hari gere mitoma twebwe duherana bigasaba ko twegera uwundi muririmbyi kanaka twumwe ati wo dufasha kano kantu ndandika hama ibikorwa byanje navyo bon indirimbo meruka kuzikurako kubera iki ariko ndi mu kuzisubizako. Iya mbere nayikuye ko ariho ibintu narimwo by'amahiganwa nari hano bya Kasama Sound nivyo nari ndimwo mu byanteye ndayikurako birimwo ariko vuba izasubirako vuba tukwitege. Ego hama iya kabiri nayo yoyo rero ni bimwe vuga ati ntituzinga zizanana bizavana n'umuntu two turakorana umwanya azambwira ati tuyikubiteko ariko nayo ni izashika vuba. Witege igisasu nagira urufaya ruvuye kwa Shasha la Reine mwami. Shasha la Reine ndiko ndakumva umenga na wewe ariko sinzi ko ariko bimeze ariko biva niko ndakumva umenga nawe uwo gutamwo ni wozihusha. Sinozihusha wo gutamwa izo noti wo gutamwa iyo mitahe tugakorana mugakorana ariko arondera wewe ariko arondera jewe umenga ntiwobihusha. Akazi na kazi siko nawe niwo kumva ugomba kuguha ubufunga ubuhusha ubufu ntiwobuhusha ariko ubwo bufu kandi bushaka wewe ya rega nibyo urumva wovyemera bwa je twakorana hama nanje ntware ntaje ariko ego ngiye kumweresha ibintu bitumvikana sinumva ko twokorana nk'ibiki bitumvikana. Hari igihe umuntu aba ashaka kugukoresha kugira ngo azakwiyegurire nk'umugore wiwe kuko abavuga ati ndiko ndamusukamwe imitahe nije namuzamuye namutoye adashobora no kwiyambika ipantaro hari imbere ahashira inyuma ati ubu rero mfite kumukoresha icarico cyose nkeneye aho nje ndumva ntitwokorana. Reka turime ngo biraharawe nagira ngo biraharawe ntitwokorana pe nayo ko byari biharawe wewe wumva uzaba watsakariro nk'iyo ya none gashahu inzi ico ndiko ndarondera nico shaka kugerako nico shaka kuba co mu myaka iri imbere. mfite kuraba kwanza uwo ngomba gukorana nawe ashaka kuza mu yihe nzira ashaka dukorane mu buhe buryo. Ego reka mbe ndagushimiye cyane ku buryo uri uraduha cyane kumanurukana ko uri kuratanga ko ariko adukurikirana. Ni Shasha la Reine yaje abeshuza inkuru iko iravugwa kuri kan yaje ayitera ibyatsi yaje atera ibyatsi kandi uri ko yavuga ngo leta ikubiteho amategeko ngo barongogwe nako ngo babarongore kandi ukuntu yavugiye abakobwa bose sinzi ko ari yiyubashe wenyene babarongore. Shasha nawe ngo ibyo bintu ngo jewe ngo wapi ngo sinavyemera none gavuhongo peut-être kandi ariko aravuga uko biboneka yuko abahungu borongoye abo bakobwa babuze mani majamba abagabo bonye nabibura. Oya none bari uri abagabo n'abana beza gute kandi n'abasore bakino gihe n'abana beza bakucisha ubwenge. Je uje unyereka kuri umustanda gufata nk'umufana siko uje unyereka kuri hejuru cyanda kugendeza kujya kuri kajya kariro nyene uriko niko tujyanako kugira ngo nuhavuvuga ngo urumva ngo zari 8 urumva rero nkabigahanye yari kwivugira ntiyari kutuvugira ntitwigeze tumutuma ngo aze kutuvugira yari kwivugira ati ndasabye no kuri kw'Imana bandongore
nkuko reka nkoresha iryo jambo nyine ariko iryo jambo umengo pe Urani ivyo nyine yari kwivugira atadushizemo reka tumyihoze none ndakubaze n'abahungu ba kino gihe bararaba abakobwa barongora bakababura kuko wowe tutabeshanye wowe nitwohurira mu kabare saa 5 z'ijoro ngo ndiko ndagutereta uranyemereye turabaye mu rukundo indwimwe guce ndakubwira ngo ndakurongora ngo tuje ngo nje kuguta mu mago ngo weme nuko rutora mwako kabare saa 5 z'ijoro ntakonja ngo jewe basi nakarorero urumva hari umungu abiraba akavuga ati none twahurireyo muri ziga saha nota saa 5 nawe gataha saa 6 mu yandi majambo ingeso abakobwa mukora bakora basi bakora nizo zituma n'abahungu ibintu byo kurongora bibava mu mutwe kuko umuhungu wa kino gihe afite ibintu bibiri agusavye ukemera akakubaza ati je nawe tworyamana biciye muri za nzira zuko ngo mukundanye mama amaze kugusambanya rimwe kabiri gatatu none wumva zo twari bido yatobotse kuvoma wowe uri kuvoma iki nagira ngo nigo rukundo ngo nyabaki oya pe hari umuhungu yaje muri izo nzira nyene aje kunjiraga ndamubwiye ati muhungu urukundo noruvamo pe ariko ukora mu hotel uvyibuke none gukora mu hotel bica bisigura ngo nizo ngeso tuba turimwo ni nabyo byatuzanye ni nabwo ubuzima dufite umuco ni wudu sha ego duhura na byinshi bigende bitandukanye mu hotel kandi bihire ngaho nyene ngo nawe bakoresha abanyu ashi nakasa mutwe nakasa mutwe afite kukubwira ati kandi rero mugihura muriko murapatana ukaba ari nk'igipatane blo muriko murapatana nyene we ubona ko ari umuntu muzima ari umuntu muzima biza kurangira rero yabonye yuko wakira abakiriya neza hamwe rero umwanya umuteye ipoto uca usanga atanguye kugutora amakosa menshi ngo nguramena ngo ibintu vyiwe akitwaza ibintu bitanumvikana none kumengo muhura n'intambamye nyinshi cyane mw'ivyo bintu byanyu mukora muri music muri filme hose muhura n'abagabo muhura n'abaronde n'abagira gute ko kuri wewe sivyo ivyo bintu ubigwanya gute kugira ngo bineshe kandi banza afise imitungo isumbe yiwawe sha umuhungu mbajije ikibazo coroshe none ngaho onye no cyane nza ndakira rero ibije motife ngo nuko batunze ngo nuko bafite imitungo kundusha amafaranga yo kuntunga ndi nayo n'amafaranga yo gutungisha umuryango wanje surtout mama wanje ayo onye kuyarondera n'umwanya muto no kuyaronka n'umwanya muto ariko uyarondere mu nzira nziza zitazoza kukononera izina ryawe ariko sinzaho numvise uvuga ngo parcelle y'Ibujumbura yikeneye kuyikenera n'ikinyuka yirondera mu nzira umuduga urawukeneye muhungu haje rero bigucamo ati pa ego kini rimwe ryonyene oya pe ivyo no biheba ndakubwire ibi uri kurakora uri kubikorera ku isi n'inyuma y'urupfu ubuzima burabandana uti rebe yumviye n'inyuma y'urupfu ego ariko si wose biza ko inyuma y'urupfu habaho si wose kuko nta urapfa ngo azatubwira ngo inyuma y'urupfu ubuzima burabandana none uri guratomboza ntabwo mba ndiko ndatomboza kubwanje ukuntu ndabizi n'amashusho tugenda tubona mu byabaye kuko ngo umuntu ayaga kabaye siko ukuntu tuba two turabibona tuzi neza ko inyuma y'urupfu ubuzima buzobandanya kuko iyo waba utabandanya na Bible ntiziba zaraje ego pe ntiziba zaraje kutuburira bazarimviya n'inyuma y'urupfu ntibacumuzwe n'akabanya k'umutima gusa nukuri kw'Imana hiyo ndayo bari ndogana noyeba pe reka duse n'abakorotira hano hantu ugire amajambo 2 canke 3 uhanuye bagenzawe bashaka ko barongorwa hama uhanure kandi n'abagenzawe woba baherezwa imitahe kugira ngo abakorera ko kantu kamwe gusa kugira one kumengana ryo bakabona ko kumengana ryo terambere ryabo reka mere kuri ako nyene usozejeko mukobwa mwigeme kuko ngo nawe ndabikundira kuko ngo nibaza kurondera nawe gabari umukobwa azakurondera wa mukobwa we iga kuba uharanira ico ushaka kugerako sibyo kuko uvuze ngo urumva ngo ni kamwe gusa niko numvise wabivuze ma batazoza kuvyumva ngo ndabikora reka ndabivuga ko wabivuze ngo ni kamwe gusa ngo iyo modoka mbe ndayirose why not tutoshobora kurondera amafaranga kugira modoka nawe uyiharanire uyironke
utarinze kwangaza ngo ubwambure bwawe. Eske wiyumvira ko ubwo bwambure uburangajije umunsi, eske ibondo byawe bizoza kugukomoka ko bagiye barabona amateka wagiye urandika bo kwakira gute? Wabahanura nabo bakakumva. Fe haranira kuba ubona ushaka kuvuga ati nimba ari imodoka mfite kurondera akazi nanje nkore iyo modoka ndayironke. Mwabakobwa mwe ikibazo ca mbere wambajije ni gute? Ugire impanuro utanze uhereje abakobwa bashaka kurongorwa. Eske bo barongore bo batwarana mu mago? Waje kubaka. Bon, sinabivuga ko kuko abakobwa bakino gihe no mvuga yuko ego si benshi kandi si na bose, ariko ngo kurongorwa kino gihe beba bivana umuhungu ashaka kurongora bivana nica kubona ko block nica abashaka nica kubona koko nawe uwo mufasha inyuma y'ubuzima bwanyu mwamaze gushika mu rugo. Wa mukobwa we nubwo kugira izina ryiza birakubeshaho. Ufite inzu ngaha mu gisagara ugafite imodoka ugafita buri kimwe cyari cyo cyose uri umwigeme biraguhesha icubahiro, bituma n'umuhungu yoza kukudraga agira ubwoba kuvuga ati nta gishasha no bandamuzaniye adafise atazi. Urumva ntiwamuhendesha ngo amamega ya 5000 adafise atigurira. Haranira riryo teka ryuko bavuga ati mfite gukora kugira ngo umuhungu azoza kundraga. Urumva azoza kundraga hamwe kubwiwe anaje agira ubwoba. Apana ngo mushaka iby'abahungu gusa. Emwe n'abahungu mwaragowe. Twumviye akagongwe. Reka dushimire abadukurikiranye, dushimire abagize subscribe, dushimire abagize like, dushimire abagize share, ababisangije abandi kugira ngo babashe kugirwaho nezino mpanuro Shasha la Reine adutayemwo. Reka tubashimiye cyane dusaba Shasha abasezere turangize ikiganiro cyacu. Ndabashimiye cyane aho muherereye nkuko natangwe ndabaramutsa. Ndabashimiye cyane ku nguvu zanyu muzogenda muratanga mudusupportinga kandi nanje ndashaka support mugende mudukurikirana cyane. Turakeneye inguvu zanyu atamwebwe nta twebwe. Ciao ciao. Reka tubashimire cyane. Peace out. Imutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba. Bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV. You're